Reka mfata akanya nshimire mugenzi wanje Alexis ariko nshimire namwe bwe mwese mwashoboye kwitabira kino gikorwa nkuko mwavyumvise turi hano kugira dushoboye kubayagira ibijanye n'Urusama Vibes ariko yariko arabibabwira muri make Urusama Vibes hangiro rya gituma twazanye Urusama Vibes mu Magaba ni kubera ko ibikorwa Amagaba bagiye berekana mu makungu dushaka kuvyereka bagenzi bacu hano mu Burundi bagiye babidusaba imbere yuko tugaruka cyane kuri Urusama mwarabibonye ko 2023 umugwi ndangakaranga Amagaba wakoze ibidasanzwe mu guserukira neza igihugu cacu c'u Burundi aho nibuka mwese muvyibuka muri Ethiopie bashoboye guserukira igihugu cacu ciza c'u Burundi muri Ethiopie bagatanga umunezero mu gisagara novuga neza na neza mu gisagara citwa Marrakech barashoboye gutanga umunezero bimwe bishimishije aho ndetse novuga n'ibinyamakuru bikomeye kw'isi yose byashoboye gusanga Amagaba aho yari yashikiye kuri hotel ndetse kugira ngo bashobore ndetse n'abanyagihugu bashobore kubagaragariza ibyo bari baraberekanye nyuma yaho nyene na Amagaba yashoboye gusohoka igihugu yerekeza mu gihugu ca Ethiopie nkuko yariko arabivuga baratahukanye agashimwe Africa Celebrate nagashimwe novuga yuko n'umugwi ndangakaranga ubaye wa mbere mu gutahukana ko nagashimwe mu gihugu cacu Burundi aho bashoboye kuba abambere mu bihugu bariko barahiganwa bigera kuri 38 byo muri Afrika umva ko ari ibintu bishemeye ku Magaba ndetse no ku gihugu muri rusangi n'umuntu wese akunda karanga si ivyo gusa nyuma y'indwi zibiri sinzi ko muvyibuka ho nyene gihugu ca Ethiopie kibicishije mu serukiri bw'igihugu c'u Burundi hariya muri Ethiopie barashoboye kandi gutuma ko Amagaba kugira bashobore gutanga umunezero mu birori vyariko biraba byo gutora umukuru wa Afrika Amagaba rero yarashoboye kwerekana umunezero naho nyene birashimisha abari basanzwe bariyo abarundi ndetse n'abanyamahanga bari muri ivyo birori aho nyene mwarabibonye kandi turacari ku Magaba ushobora kwibaza ati mbega ni mu mwaka uyuhe turacari muri 2023 na Amagaba nyene yashoboye kandi kwitabira igiteramo gikomeye ndavuga muri Maroc aho cabereye ku mugwa mukuru wa Maroc aho bita kuri Rabat barashoboye gutanga umunezero haba hari abasanzwe babizi haba hari ibihugu vyinshi cane abari giteramo gikomeye kw'isi yose umugwi Amagaba mugiye kuraba ivyo bagiye berekana abatimbo bacu wo mu Magaba barashoboye kwerekana ibi novuga mvuze ngo ibitangaro mwese murashobora kuba mwibaza ati turiko turakavya ariko mwarabibonye ku mbuga zigiye zitandukanye ibikorwa bashoboye kwerekana iyo umuntu ariko aratanga umunezero abariko barabiraba urabibona mu maso batariko barigirisha nyuma yaho kandi twarabonye yuko hari urukino rwariko ruraba rwa basket aha mu gihugu kibanye c'u Rwanda abigeme bo mu Magaba hamwe n'abatimbo bacu mu Magaba barashoboye kwerekana ibirori mu kutanga umunezero novuga gute mu gihugu kibanye c'u Rwanda aho benshi twage tubibona ku mbuga zigiye zitandukanye ati Amagaba ingoma ziwacu bice mu Magaba byari birori bimeze neza aho rero sishatse kuvuga byinshi Amagaba yagiye akora nirengagije murazi yuko bagiye baboneka mu bihugu bigiye bitandukanye hariho muri Bushinwa hariho muri Egypt n'ahandi henshi muri Kenya ariko ndiko ndavuga ahanini ivyagiye bigaragaza sinzi nimba mubizi muri uyu mwaka wa 2023 ku Magaba ivyagiye bivugwa benshi hari nabibaza ati mbe nta yindi migwi ndagakaranga yo bihari ariko irahari ariko iyo ibikorwa biriko birakogwa nibaza yuko twese turabibona rero mu kubibona nibaza yuko n'inzego zacu zarabibonye aho mwabonye yuko ubuserukira igisagara ca Bujumbura ubuserukira igisagara ca Bujumbura de la ville hamwe n'urongoye n'ubuserukira ubushikiranganje mu byo bujeje harimo imico n'akaranga bashoboye guha impamyabushobozi
umugwi ndangakaranga Amagaba kubera yuko washoboye novuga gute guserukira igihugu guserukira akaranga ku Burundi mu kibanza ciza kibereye ca mbere hano mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu mahanga no mu makungu mwarabibonye. Turanabibashimira kandi turabikeza, ni naco gituma rero twaravye ivyo bikorwa vyose Amagaba iriko irakora, kubera iki tutobigaragariza abarundi hano tugatanga uwo munezero bagiye guha abanyamahanga. Murumva ko bagiye baca mu bihugu bigiye bitandukanye, harimwo abigeme bo mu Magaba ndetse n'abatimbo bo mu Magaba, mu gutanga umunezero, mu kwerekana akanovera novuga gute akanovera k'imvyino za hano iwacu z'ikirundi, k'umurisho w'ingoma, mu kunezereza abanyamahanga. Kubera iki abarundi nabo muri uyu mwaka 2024 tutobaha uwo munezero, tubereke ivyo Amagaba yasanzwe atigeze. Hariyo abantu benshi bakunda kuvuga ngo twarabibonye turavyumva, hagiye tuko abanyamakuru muri ko murashikiriza ku radio canke kumbonesha kure ivyo bariko barakora. Hari umuntu aba bikeneye kubibona live, hari umuntu aba akeneye ati mbega ivyo bavuga ko nivyo. Rero kana akaryo keza twariyumviriye nk'Amagaba turavuga ati akaryo keza kuri babandi birirwa batugana babidusaba kugira ngo dushobore kubibashikiriza. Rero turabibashimiye ku bwanyu, ndetse shimira cyane hari n'amashirahamwe agiye akomakomeye yashoboye kudushigikira kino gikorwa kugira ngo dushobore kugaragariza abarundi ivyo bumva ku masamirizi no kumbonesha kure, kugira bavyibonere imbona nkubone hano mu kibanza ciza rero co muri arena. Niko karyo kanyu kugira ngo muzoshobore kubibona ko muri president araza kwibabwira aho hagati yaho ntirengagije. Kandi nkuko ndiko ndavuga Amagaba nosanga navuze umwanya munini urengeye ku bikorwa bagiye bakora, ariko nibaza yuko ntaco nabeshemwo, kuko mwarabonye yuko nikawa dusanzwe dufise hano mu gihugu cacu Burundi yafashe igashira ku isanamu y'Amagaba kuri etiquette, bisigura yuko hajya hari ico bisigura. Hari umuntu ashobora kwibaza ati nibijya anye ushobora gufata ifoto y'umuntu kamushirako, ariko kugira ushire ku cayi nimba twemeranye icayi ca hano mu gihugu cacu Burundi ko kiryoshe, nuko bagacashira ku isanamu y'Amagaba, nuko babonye ko nibikorwa biriko barakora biryoshe nka kijya cayi cacu ciza ca hano mu gihugu cacu Burundi. Rero nibaza yuko ndashimira cyane ku bikorwa yuko twagiye tugaragariza nk'Amagaba, tugaragariza abarundi, mwagiye mubidushigikiramwo nk'abanyamakuru, mukadushigikira ndetse n'ayandi mashirahamwe yose yagiye ashigikira Amagaba n'ubu mukiriko. Ni naco gituma twifuza yuko mushigikira abariko baradukurikirana bashobora gushigikira kino gikorwa kugira ngo baze bibonera imbona nkubone ibirori vy'uyo munsi vy'Amagaba. Nibaza ko turaza gushimira cyane aho ntirengagije nka Bankobu Inoti. Bankobu Inoti yama iriko iradushigikira nk'Amagaba. Bankobu Inoti ko batayizi nibaza no ko batayikoresha muri kino gihe, nibaza ko baba bakiri inyuma kubera yuko ni imwe mu mabanki dufise biciye muri Inoti ishobora gufasha umuntu wese mu bikorwa bigiye bitandukanye. Hari igihe umuntu ashobora kuba afise, novuga ko ari nka banke ngendanwa, ashobora kuba uri muhira ugasanga ushaka kurotira canke ushaka kurungika utarinze kuja gutonda ya mirongo yo mu mabanke. Bankobu Inoti usanga kenshi bigufasha, canke dufate nk'uba amatara araguhereyeko uri muhira, iyo wifitiye inoti nturinda gutuma ngo genda mugura amayinite, genda mugura amayinite amatara araheze, ubikora kuri telefone yawe. Urumva ko yaje korohereza twebwe ku batayikoresha. Nibaza yuko ni nako karyo keza mushobora kwitura Bankobu Inoti, kuko irafise dovuga gute, irafise akanovera kandi kayo yisangije kurusha yandi mabanki. Turanayishimira cyane kuko ni banki yamishigikira umugwi ndangakaranga Amagaba mu bikorwa twama turiko turategura hano mu gihugu cacu. Turashimira kandi Delta Petrol nayo nyene yarashoboye kudushigikira. Turashimira kandi na MGH, ni mutualité nayo nyene nkuko ndiko ndabivuga, umuntu wese yumva yuko tuvuze mutualité muca mwumva yuko umuntu wese yifuza yuko nk'abakozi basanzwe bafite entreprise ashaka kuvuga ati je abakozi banje ndashobora kubashira muri MGH kugira ngo shobore kubafavoriza muri kubafasha muri iyo
mutualité. Nibaza yuko hariho siska n'amata meza cyane, sinzi yuko kumbure yuko umuntu wese atarahonja amata yo muri siska, n'amata aryoshe surtout kubana bafise amata usanga harimo chocolat, harimo ico no kwita fraise, n'amata y'akanovera ku muntu wese yumva yuko ashaka kuryoherwa, ashaka kunywa ukuze canke ukiri muto. Turabashimira cyane, nabo nibo bantu badufashe mu mugongo kuri bamaze kumva kino gikorwa n'umugambi n'intumbero ya kino gikorwa cacu. Turashimira Decades nayo yarashoboye kudushigikira, isanzwe igira ibintu vya prudence, ifise ama prudence. Turashimira rero na assurance de vie kuko nabo bashoboye gushika kino gikorwa. Tubashimire cyane kuko barumvise umugambi Urusama Vibes, barumva n'intumbero yacu, baravuga ati kino gikorwa natwe ntitwosigara inyuma. Murabona ko no muri kino gikorwa bashoboye kutwitabira. Tubashimire cyane. Assurance de vie namwe muca muvyumva yuko ni imwe mu assurance mugiye kubiraba, nayo nyene ushobora kuba ugize ikibazo mu buzima ukaja ko dufate nk'ubu unye ukavuga ati jewe nshaka kwizereza kubera ko yuko nshobora kugira impanuka canke iki, nshobora kwitura assurance de vie bakamfasha, kubera ko hari abantu usanga mu bijanye n'ama assurance umuntu avyumva gute, ariko bari hano kugira ashobora no kuza kubasigurira neza na neza. Ariko ni imwe mu assurance dufise hano mu gihugu cacu Burundi. Ugiye kubiraba hari abandi bakuvuga ati assurance iramara igihe kirekire, iyo ubituye ndi muri assurance runaka birateba, ariko ni bamwe usanga borohereza abarundi. Turashimira nayo nyene na Bejeko, nawo nyene bamariko barabana natwe mu gikorwa mu ntunganyo iyo turiko turategura ibiteramo. Nshimire cyane rero byimva mutima n'ibinyamakuru mwese. Hari ibinyamakuru nimba turiko turavuga ayo mateka Amagaba yakoze, atari mwebwe abanyamakuru canke mwebwe mwese mufise uruharo runini kugira ngo mushobore gushigikira. Iyo turiko turavuga gushigikira akaranga, si ugushigikira Amagaba gusa, ko Amagaba nimba ashoboye gusohoka hanze y'igihugu kugira ngo yerekane ibikorwa nk'ibi, ni kubera yuko abashaka kwerekana yuko akaranga k'u Burundi hari akandi kanovera dufise. Rero ivyo onye babikora ibinyamakuru bidahari, mwebwe mudahari, nibaza yuko ni vya bindi vyo gutamba twirorera. Rero ndabashimire mu ncamake yari kubabwira umugambi w'igituma twiyumviye kubategurira ico giteramo Urusama Vibes. Nibaza yuko nsubiza ijambo présent kugira ngo tubabwire neza na neza rero ingene biteguwe. Murakoze cyane. Amarangamutima y'abarundi tumenyere kuba ku mwanya mu byo tuba tuko turakora byose. Rero ni muri iyo ntumbero twako turabwira yuko tuzotangura isaha 12 z'umuhingamo. Ubwo rubanza zo dufise izo tariki 17 z'ukwa gatanu. Hariho uburyo twategekanije bw'ingene abavyifuza kuza gusangira umunezero natwe bazohaba muri kino kibanza turimo ngaha. Ivyo navyo twagira tubihe ujeje marketing mu Magaba, abari babibabwira mu buryo bwiyaguye kugira umwe wese yumve ingene ashobora kuza gusangira umunezero natwe kwiyo tariki tubabwiye. Murakoze. Yo kwinjira uwo munsi hariyo iyo twise ticket simple kwinjira azoba ari 200,000 muga hazoba hari akabijya ku muntu akoresha bankobu inoti azogura ticket ku 15,000. Rero duhamagare kuri abarundi bose bashoboye gukoresha bankobu inoti, ayo mahigwe ako karyo ntikabaciki, bazoyigura ku mahera 15,000. Aho ni muri ticket simple. Turagenda kuyo ticket twise VIP. Ticket VIP ni 100,000. Azoba ari table y'abantu batatu plus flash disk ya nouvelle album ya Amagaba. Kuri uwo munsi Urusama Vibes tuzoba ari na launch ya album mushasha ya Amagaba. Kuri uwo wese azoparvena kuriha 100,000 azoba afise access yo kuronka album mushasha ya Amagaba. Harimo na bonus
y'amaklipe video y'amagaba ku ndirimbo za kera. Iyo album izoba igizwe n'indirimbo 12. Uberutse duheruka gutanga indirimbo zibiri nka vangu iyo twise ntambe ngenda hamwe n'amahanga. Abarundi barazikunze barazumvise. Ku muntu azoba yarishe tike sponsor ya 500,000 azoba ari table y'abantu bane. Muri abo bantu bane umwe wese azoba afise access yo kuronka ikinyobwa kimwe tufatiye ku kinyobwa ca Heineken. Tuvuga ko ico kisununiye ku ruhande rwa Brarudi. Nazonwa ruwayare cyangwa ikindi kinyobwa tuzokimuha. Muga kimwe. Indi avantage ku muntu yarishe tike ya 500,000 azoba afise espace publicitaire ku bantu bafise ivyo bamamaza. Murahawe ikaze gose. N'abamaze kubana natwe uwo munsi n'umunsi wabo. Aba MC bazoba bariko bare MCinga bavuga ibyo ayo mashira hamwe akora yadushigikiye kuri yo ticket sponsor ya 500,000. Bazoronka niyo occasion ya flash ya album shasha y'amagaba. Ayo niyo ma avantage ahari. Kandi nduwo munsi nyene ku bantu bafise ama fly banner ama roll up bazoyamanika autour d'arena indani canke à l'extérieur. Ubwo bushobozi barafise kuri uwo muntu yarishe iyo tiki. Rero duhamagarira abarundi n'abarundi kaze muri rusangi uwo munsi babane natwe. Ubu nyene tuvugana turafise point de vente ku muntu ashaka kugura tiki. Iringa anye iruhande mu Rohero iruhande ya Cathedrale ishuri ya Mia kuri Siskai aho isanzwe ikorera. Iyo ni point de vente ya mbere dufise y'amatike ku muntu ayipfuza kuyagura. No kuyifuza kundi amatike arahari. Tuhamagare n'abarundi kandi ibibanza biri limite biriko birahera. No munsi tuvugana ubu turiko turagira ngaye i conference de presse turamaze kugurisha amatike arenga 30 y'ibihumbi ijana. Ku bantu bifuza ku matike ya 500,000 turasigaranye nk'ibanza 8 canke 7. Umwanya uragiye. Ibintu by'amagaba bigugwa kare kuko amagaba afise abakunzi benshi. Tubahamagarire kugura ayo matike ku bwinshi uwo munsi ntibaze bacikwe ndako karyo uwo munsi. Nico no babwira iyo album shasha y'amagaba izoba yitwa Amagaba. Murahawe ikaze ku muntu nawe yifuza kuyigura kuri bajya barishe tike simple canke n'uwo wese yo ishaka mu nyuma izo bigugwa ibihumbi 30. Tubajije ngo mbega tubitege kwiki. Twebwe nk'amagaba turi umwe muri nyinshi ndangakaranga dukunze gushigikirwa n'abantu benshi. Kandi abantu badushigikiye kenshi kubera ibikorwa bidasanzwe tumaze gukora hano no hanze ya kino gihugu bigashimwa n'abantu benshi. Nibaza ko muzobibonamwe inyungu kuko uzoba yashoboye kudushigikira azoba aronse ibakwe novuga bitaronka benshi byuko nawe ubwo rugero tugeze ko barumubonamo. Niyo nyishumva no guha kuri ico kuko hariho nabamaze kudushigikira mu ma evenement twakoze yerekeye umukozo. Izo edition zine barabonye inyungu babikuyemo kandi gushika n'isaha baranabidushimira uko byagiye birakurikirana byagiye birababera umugisha. Rero namwe no babwira nti no bahumuriza amagaba arafise ibikorwa bidasanzwe yerekana muri kino gihugu bitanguye gusamirana ahantu kure gose mutokwibaza. Rero ku muntu wese twatumbereye akadutega ugutwi hanyuma akavyumva yuko yoza n'umutima ubikunze akabana natwe no kuri azobona umugisha. Ico nitugikekeranya na gatoya kuko biramaze gushikira benshi abari ngaha n'abatashoboye kuba ngaha. Ikindi kibazo cari cerekeye hari uwabaje ikibazo cerekeye ivy'amatike. Nibaza yuko uyu ari we yoca yibabwira neza mu buryo bwiyaguye. Yego mere inyuma gatoyi muri bike yarakantu babajije ngo mutwitege kwiki ku Urusama Vibes ku bantu bariko barashigikira. Kindi nanje no kongera ko kuri mugezanje hano uzofise nkuko nabibabwiye espace publicitaire no munsi amagaba agira je no ku ma media asigura iki kandi abo bose badushigikiye akunda kajyo bo kumenya bakana ka badushigikiye. Iyo ni publicité yo kumenya nuko na assurance vie
bike ukuntu yadushigikiye donc espace publicitaire baba bayifise ku buryo buhagije gushika itariki 17 z'ukwa gatanu urabona turasigaye nk'isomene zitatu ni avantage ikomeye gose taronka bose hama ngarukiye muri Heritage TV batubajije ati mbega ku muntu ashaka kugira tike kuri Banco Binoti bigenda gute turafise code marcha ya Magaba unubu nyene uri ngaho urashobora guca ubukinga tike urashobora kuyigura ya Magaba ubunyene tuvugana ushaka kurayigura mugani tike simple yonyene murumva avantage yo koresha Banco Binoti yigura kuri 15000 mugo umuntu azoza le même jour le 17 uzoyigura 200,000 rero munyaragase muyigure via Banco Binoti nakaryo keza ngarukiye muri Evrare Bisangi ku kintu yaraje kubaza ati uwo munsi mugurishije album ya Magaba nta bantu bashobora kuzipirata canke bakazirekanya gauche à droite twebwe turafise ama platform menshi dukoresha ngirabaho kwisinze niwo mugu wa mbere nk'ubuherutse mwaravyumvise koresha ama platform agezweho turafise ukuntu turiko turiyungunganya twebwe muri interne ya Magaba kugira do protege ivyo bikorwa byacu la veille ya evenement ukuntu izogenda ico nico nokubwira iyo ni technique ya Magaba indani turiko turavyiga mu gico gihari album umuntu azotegezwa kuyigura ro 17 azoyigura neza uwo munsi murakoze ari wabajije ikibazo cerekeye yuko ati mbega nta bandi mwatumiye mugo rubanza mufise nkuko twabivuze ubwa mbere ni gikorwa twateguye kuko harabayeho ubusabe bw'abakunzi bacu bavuga bati hariho ivyo twumvise vyabaye kandi vyavuzwe henshi vyatumye babahitamwo imbere y'abandi benshi tuzi nabo tutazi none tuzobibona gute rero mu iyo ntumbero niyo mpamvu tutashimye gutumira abakunzi abo dusangiye umwuga w'akaranga twahisemo kurugira urubanza rw'Amagaba gusa kuko no mu byo tuzoba turiko turerekana bizoba ari vy'Amagaba gusa bizoba ari vyo kwereka abakunzi b'akaranga mu gihugu muri rusange n'abakunzi b'Amagaba kugira ngo babone mbega nongere ndabisubiremwo nibiki bafatiyeko kugira ngo babashire hejuru y'abandi kugira ngo babahitemwo imbere y'abandi ni muri iyo ntumbero rero tutashimye gutumira abandi atari uko tubanse atari uko tubasuzuguye ariko kubera ari urubanza rwiharije rw'Amagaba bihagaze no kwizina ry'ugo rubanza ikindi kibazo cabajijwe nicerekeye yuko mbega goba ari urubanza ruzokwisubiriza kurya ama evenema y'umukozi yakurikiranye ati ko tugiye gukongera gusubira kubibona nashaka duhe umwanya mwiza ubujeje vya communication abari wacishura neza intumbero yago no kugira dushobora kugwimva twavuze yuko twashatse kugaragariza abakunzi b'Amagaba kuvyo bariko barasaba kugira ngo babone imbona nkubone ibikorwa bagiye gukora canke ibikorwa bakoze mu makungu rero nibaza yuko Amagaba aracari karakora ubu iyi ni edition tuko turagaragariza abantu ibikorwa Amagaba abigeme bo mu Magaba canke abahungu bo mu Magaba ibikorwa bakoze mu guserukira igihugu cacu ciza c'u Burundi rero nibaza yuko Amagaba aracakora ibikorwa bazogenda barakora Urusama Vibes ni Urusama nkuko bari basiguriye urumva Vibes nazo tuko turaryoherwa twigine na cane vya bikorwa berekana mu makungu rero nibabandanya hari ibindi bikorwa biriko barakorwa Urusama ruzogaruka kandi tubereke bishasha Amagaba azo bari karakora nibaza yuko sinobabwira ngo bigiye kuba nk'umukozo nkuko mari musanze mubimenyereye ariko Urusama nkuko yabibabwiye novuga yuko nakabijya kaje kwiyongera mu bikorwa Amagaba asanzwe ategurira abakunzi babo
rero nibaza yuko ejo nimba Amagaba azoba yahiswemo guserukira igihugu mu makungu kwisi yose akerekana ibirori byoshe ntibizobuza yuko Urusama rugaruka ngo tubereke ivyo berekanye mu makungu hano mu gihugu cacu Burundi niko no kwishura makozi twaba dusanzwe tubona hari abandi ngaho imbere mbega Elodie yarinjiye mu Magaba canke abo muhora mubona imbere Amagaba n'umugwi wagutse sibanje muhora mubona imbere si twebwe mubonye ngaho imbere gusa n'umugwi wagutse hariyo n'abataboneka ariko baba bari mu bikorwa bikomeye cyane ushobora kuba ari igihe mbere mbonetse ariko n'abandimwo rero nibaza yuko abo mubona sibo Amagaba gusa Amagaba ni umugwi munini wagutse hama ico abajije ngo Elodie barimwo jewe nsanzwe dukorana n'Amagaba kandi ndiyo that's what benshi basanzwe bari jendi Gaba nkabasanzwe ariko apa yigaba jewe nshigikira abanyakaranga bariko barakora sivyo ikindi naco nkabasanzwe novuga gute ndi attaché de presse mu bikorwa bimwe bimwe by'Amagaba nkaca nisho kundi abajijwe ngo hari ubundi bushimwe ngo bwaronkejwe n'Amagaba iyo tuvuze deja dukoresha ijambo ngo bushimwe gushimwa niyo bahamagawe mu makungu bakagomwa mu yindi migwe twese tubiharura yuko babashimwe mu bandi benshi nako nagashimwe gakomeye rero nibaza yuko hari ibihugu byinshi muri bimwe twadondaguye bagiye bahamagagwamwo kugira ngo bashobore guserukira igihugu neza hari ubushimwe bwa hano iwacu n'ubundi bushimwe bwabonetse ariko mutagiye mubona ari naco gituma butagiye tubagaragarizwa arico gituma baciye bagomwa mu bandi benshi mu yindi migwi ndangakaranga hari wabajije ngo kubera iki vibes azoba ari umunezero kubera gukoresha kubera tutakoresheje ijambo ry'ikirundi ni kubera yuko mu Urusama Vibes ntazozamwe abarundi gusa twarakoresheje ijambo ry'ikirundi twongera ko n'ijambo novuga gute nyamahanga kugira ngo abantu bumve yuko apa yugo Urusama hazo hari no munezero ku vibing sivyo Africa Celebrate izoba Amagaba mbega azotumigwamwo n'ijya mbere mu kugenda ntitwari twabimenyesheje ariko mwarabibonye ko Amagaba byarimwo Amagaba isanzwe ifise imbuga ngurukana bumenyi zikoresha nimwabona ko tuzoba turimwo nkuko mwama mudushigikira nk'ibinyamakuru muzobibona ku mbuga z'Amagaba murakoze cyane